Mwaramutse igihe mvuze ku bintu vy'uko abakobwa botorana amatongo nk'abahungu nabonye umenga abahungu mwararakaye cane abandi ukamengo itongo ryo kwa base bazobasigira niho bazeye aburaro n'uburamuko. Nawe harimo abantu mu Burundi bafise amatongo manini kandi amera kumbure mu ntara z'Imbo, mu ntara z'Ukumoso, mu ntara z'Uburagane, ariko mu vy'ukuri mu ntara nyinshi amatongo asigaye ubwa mbere ni mato cane, ahantu usanga atamera ubanza kuyinginga n'ivyo vy'ama engrais chimique n'ibiki, ku buryo no guhanura ntiwizere nturirayinge ntushire ubuzima bwawe bwose mw'itongo mu bisigi vya so. So yatunze akagira ivyo gusigiye ni vyiza ugira aho uhereye, mugabo kumva yuko ariho hari ubuzima mushika wavuze buhavuna mukerera hano uvuze ngo n'imipanga yotemagurana, kumva yuko ufata umupanga kugira ngo juste ugunge mushiki wawe utware itongo ryose, ivyo bintu noye numva ko ari nk'ubuhimbiri. Ino muri bino bihugu iyo tuvuze propriété, property, inheritance, icyo abantu bashobora kuragwa haba harimo inzu n'ivyo kubazimaze kubazifise, ariko harimo n'ibindi butunzi. Abantu benshi bayego n'ivyo base barasigira ibintu, mugabo n'abandi base batasigira ibintu, abandi nabo bakabasigira batakibikeneye. So formule nziza we papa wawe yarakoreze ku itongo akakwigisha which they should do, nukwiga ukatera imbere, ukarondera akazi, ugakora business, ukigura yandi matongo, ku buryo hageze kugabura utazoba waranze imitsi ngo itongo ntarose iringana uku noneho ndapfuye. Sino ububaye ikigwiri kirazira ko muzuja gutemanira ku bintu vya soro, n'abantu bakira ko bavyara benshi cane usanga bavukana arabatara abahungu batanu ku matongo menshi usanga ari mato cane, basha ko batandatu banarenga canke mugatangura kugabura n'abakobwa bazojamo burya amateka azotinda biforuse bijemwo, ugaca usanga mugiye mu bintu vya kabajende ku kantu kangana espace y'uburengeti. So challenge no guhawe nk'umuhungu no kuvuga uti boje papa ntaco azonsigira ni yakinsigira zo ari bonus, mugabo ntaco nzokwizera ngo nzotungwa n'ivyo papa nsigiye. Ubikoreshe mukibifise itongo niburi rifise muri savyaza umusaruro, ugende ucuruze, ugende wige, ugende Dubai, n'importe où, mugabo utangure kugura itongo rindi nimba ubona kurima ivyo bizogutunga canke ubundi butunzi ari urudandazwa. Ariko bantu b'Imana basore bene wacu ntimutangure gukarisha imipanga ngo muzotemana bashiki banyu hageze kugabura amatongo, ivyo biteye isoni, ivyo biteye ikigongwe. Voilà, abafise manini nabo wirigura uragira umwikomo w'iki, urumva ho naco biba bitwaye ko ari kose muzorigabura. Mugana nashaka kuvuga donke ivyo kugabura binahavuye nakoma no musindi muri discussion y'abagomba gutorana itongo n'abatoritorana, mugabo nturanditse imitsi ngo itongo niyo zo gutunga ubu umuntu ushobora kwiteza imbere. Hamuvuga uti ahubwo itongo mushikanje narikeneye araza rime jewe nta tongo nzoba nkeneye, mugabo ari hari nzorikoresha, mugabo ritahari nzoguma mbayeho ibisanzwe. Ngo navuze na hana abantu benshi baronka inheritance, ariko hari abantu benshi usanga bavye bapfuye atavyinshi babasigiye. Ino umenga identi ushobora kwiraga umuntu keze kumbura ufise inzu utaraheza kwishura basigaye mumva gukomeza bishura iyo mortgage, mugabo ibindi kirazira ko wizera yuko uzotungwa mu buzima bwawe n'umwaba papa wawe yagusigiye, na cyane cyane ko amatongo y'ino misi ari matoyi kandi atakivyara umusaruro mwiza, kandi ko abantu bose batagomba gutungwa n'uburimyi n'ubworozi. Saba mugire umunsi mwiza, azosubira. Bye bye.